iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ku radio Ijwi rya Amerika. Nkuko muvyumvise Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika. Nkuko muvyumvise ako karirimbo ni kamwe tubashirira ko kuri wa mwanya w'ikiganiro Murisanga mwumva imisi yose kuri aya masaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bakenyezi n'abigeme, ibikorwa vyabo, iterambere ryabo, imigambi yabo n'ibindi vyinshi harimwo n'amagara yabo. Ikibazo c'ubugumba canke kutibaruka mu bakenyezi kiratera ingorane nyinshi hagati yabo, mbere no mu miryango. Zimwe mu ngaruka abakenyezi bamwe bagira no guturubikwa, gukubitwa hamwe no gutuntuzwa nabo bubakanye canke n'imiryango ya ba mwana. Reka tubiganire ko mu kiganiro c'uyu munsi iki kibazo mukivuga ku iki, inyifato yabo yobiyihe ku bagabo canke ku bakenyezi bari mu bibazo nk'ivyo. Nivyo tugiye kuganira cane cane n'abari ku mbuga zacu za Facebook nabo nyine mashaka guterera. Cane cane twifuza yuko abakenyezi aho muri hose muhamagare muterere ibibazo vyanyu, ivyumviro vyanyu. Murazi nkuko mu bisanzwe mubikora, muraduha nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo tubahamagare. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Rero mushire ko nimero zanyu muterere mu kiganiro cy'uyu munsi, cyane cyane abakenyezi kumbure n'abigeme nabo nyine barafise ico bakivuga ko kino kibazo. Uno munsi rero twifuje kuvugana na bamwe mu bagerageza gufasha muri kino kibazo mu kibano, amashirahamwe atandukanye. Turavugana n'ishirahamwe Kafob, ishirahamwe Kafob riharanira ineza y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe na Madame Nkurunziza Justine akora muri Kafob mu ntara ya Mwaro. Turafise kandi na Emerusabe Marie, umuhuzabikorwa w'ishirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijanye n'amategeko mu Burundi. Rero reka duhere ikibazo, twohera no kwakira Madame Marie Emerusabe muri iyo shirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijanye n'amategeko. Kaze neza Madame Marie. Murakoze cyane, ndabaramukije namwe. Ego, murakoze gufata akanya ko kuganira natwe. Ndabwiye ko Madame Justine twaba tutaramuronka ku murongo wa telefone, ariko nawe nyine turabandanya tugerageza kumuronka kugira ngo adufashe gutahura aho iki kibazo kimeze, aho aherereye, cyane cyane Imwaro mu kigo ca Kafob. Tugerageze gusubira inyuma gato kuri iki kibazo c'abakenyezi cyane cyane bafatwa nabi kubera batashoboye kwibaruka, canke kumbure rimwe na rimwe usanga ari n'abagabo babo bafite ico kibazo. Ariko muri iki gihe ubona nk'ukurikiranira hafi ico kibazo mu myaka ya vuba, cagiye kiriyongera canke kiriko kiragabanuka, canke ntaho kiriko kiraja, bimeze gute muri iki gihe? Novuga nti ubu ugereranije na kera
bavuga nti ubu byotuma igituma mvuze uko ni uko ubu abagabo barazi ko bishika n'umugabo akaba ari watabyara natwe ko kera iyo urugo rutaronse ikibondo byaba ari umugore akabyara mugabo ubu kubera hariho iterambere ry'ubuganga bishobora kwerekana ufite ingorane muri bo ubu novuga nti umugabo arashobora kumenya ko nawe nyene ingorane ihagaze kuri we akaba ari watabyara rero nti tugereranije no mu myaka iheze no mu minsi iheze ubu twavuga tuti ubu n'imitende nubwo hariho abagifatwa nabi ariko kimwe cose c'uko ukutabyara kuri ku bagore ubu baratanguye ko kutabyara ari ku mugabo no ku mugore iyo bagize icyo kibazo akenshi ugasanga hariho injyane mu muryango hari uburyo baca bitura buno nyine byo kugira ngo bamenye bati ikibazo gihagaze aha n'aha n'aha ni umugabo ni umugore cyangwa akenshi iyo ari uko bimeze usanga umugore yirukanywe bakaba ari bo bagiriza buno nyine ko ari we agifise twabafata mu migwi ibiri ariyo umugwi w'abakenyezi tugufate ko les femmes bo muri ba ruguru n'abakenyezi bo mu bisagara abo mu bisagara biroroha ko baja kwa muganga gusumba aba ruguru rero hariho abatwitura akavuga ati jewe naramubariye ko tuja kwa muganga kuko ikintu ca mbere tubamubaza tugira mbega mwaragiye kwa muganga ubwo hariho uvuga ati jewe yaranse ko tuja kwa muganga sinzi ko ashobora kuba aba abifise ko inkuru ko ari watabyara mugabo akavuga ati reka nihorere rero hariho n'abandi bavyemera bakagenda kwa muganga rero babibabwiye uko byakirwa si kumwe hariho abakenyezi z'ukuri bafatwa nabi kubera bataronse urubyaro hariho novuga nti bari nk'imigwi bagira nk'ingorane zine nyamukuru hariho abaca batabwa ngaho agatabwa n'inzu akamuheba byose akigira akagenda kurondera uwundi mugore hariho uguma mu nzu umugumiza mu nzu umugabo we agatagenda akabyara ahandi akazana cyangwa ntazane abana hariho rero babaho baturubitswe bakanyagwa ibyabo bumva bamaze kubibanyaga barahita bakabitwara kuri abo bandi baba bagiye kuraba hariho n'abandi baguma ngaho ari novuga nk'ibintu by'ibishusho biri ngaho ata gaciro afise atahanuzwa atajambo afise ari umuntu ari ngaho nyene arabiwe ngaho wumva rero iyo migwi yose ntibaheza ngo baronke ingorane zimwe mugabo ingorane nyamukuru zikunda gushika hagati yabo n'izo urakoze cyane kubona duciriye ku mayange iyo migwi ine kuko birumvikana cyane yuko ni imigwi ni uburorero bw'abakenyezi twumva muri izo ngo nyene ziba zifise ibibazo uko baba bameze turaza kukigaruka ko kimwe kimwe kugira ngo turabe ingene bofashwa haba ari ku rwego rw'imiryango cyangwa ku rwego rw'amategeko twabanza kubaza icyerekeye kwahukana mbega abagabo boba baza ku bwinshi bashaka kwahukana bivuye kuko bobo bavuga yuko abakenyezi babo batibaruka canke mu bisanzwe nk'uko bivuze barabata bakigira bagatangura izindi ngo mu bisanzwe kutabyara si gituma umuntu yahukana icyo barakizi n'umugabo yoba agomba kwahukana kubera icyo arondera izindi mvo arazi neza ko icyo niyakivuga ntaridaheza ngo imwemerere kwahukana araheza rero nka twebwe wabona ashaka nta bagabo batwite uravuga ko bagira bahukane mugabo ahubwo turaronka abo bakenyezi abagabo babo bagiye gushingisha imanza zo kwahukana ariko ntibaheza ngo bavuge biboneke ko bahukanye kubera ko bataronse urubyaro barondera ibindi byitwazo
muri ico gihe ararondera ibindi byinshi kugira ngo nawe nyine ashike ku ntego yiwe. Abakenyezi bobo nabo nyine iyo bishitse akaba ari bo bizwi ko abagabo babo badafise uburyo bwo kwibaruka, hari ababitura, murabona kenshi babitura ko bavuga ko bashaka kwahukana, cyangwa kenshi mu mico kirundi umukenyezi ahanini aguma mu rugo? by'ukuri novuga nti izo kandi ntazo turabona. Abo bantu nabo turabona aho umukenyezi avuga ko agomba kugenda kubera ataronse urubyaro. Gusa arashobora kuvuga ko agomba kugenda ari muri iyi mizi y'aba bakenyezi twavuze, abaye muri urwo rugo akubitwa, abaye muri urwo rugo yaranyaze utuntu twose, akakigira n'agasambara, agenda kugira ngo avuga ati jewe reka ahantu ndahave ncungura amagara. Nayo ahandi yari umukenyezi ataronse urubyaro, umugabo akaba atangorane n'imwe, kuko nabo bariho. Hariho ingo by'ukuri zitaronse urubyaro umugabo zibanye mu mahoro, zibanye mu mahoro. Hariho abaca barondera abana barera, hariho abandi bagumuko, umugabo ukabona ko ari ingo zibanye mu mahoro. Uwo by'ukuri nta mukenyezi ndabona haguruka ngo kubera umugabo wanjye atabyaye nje gusaba, uwo ntabo turaronka. Abo turonka n'ababa bagorewe muri izo ngo kubera batabyaye, bagatera bakavuga ati jewe hako mpira ngaha nibamureke, nibamureke jewe tuvane. Ego urakoze cyane. Kumbure nitwaronka akaryo ko kumuronka Madame Nkurunziza Justine muri Kafobe atubwire n'ibindi byinshi byerekeye iyo babituye ico babayagira n'ibyo baba bifuza ko babafashamwo. Ariko kumbure tuje ku mirongo ya telefone, abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene barafise ibibazo, barafise ivyumviro. Nibutse abatwumva yuko tumaze kuronka ku murongo turiko turaganira na Madame Emirusabe Marie, n'umuhuzabikorwa w'ishirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijanye n'amategeko mu Burundi, ishirahamwe AFGB, Association des Femmes Juristes du Burundi. Ego reka twakira uwitwa Nyaminani Theodore, niba ntihenze izina. Kaze neza Theodore Tiba kuri telefone, turi kumwe. Ego murakoze. Mahoro mahoro. Ego namwe. Turashima, ndabona uduhamagaye uri mu gihugu cy'u Rwanda, uherereye he? Mu Ruhango. Ikibazo canke iciyumviro none kubi ibi byerekeye aba bana bikabagora kwibaruka ugasanga biteye ingorane, wowe ukivuga kwiki? Cyane cyane urebye usanga ku miryango ibyibanye, usanga ahanini mu miryango akenshi haba harimo amakimbirane, gusa ariko ntabwo ari hose. Hari abo ubona babanye mu mahoro, cyangwa se n'abagabo ugasanga bataye abagore babo, ariko ntabwo bikunze kubaho cyane pe. Hari igihe aba ari ikibazo cy'umumama, umukenyezi utabyara, kuko ku bagabo bo usanga ari gake. Usanga ari gake kuko twumva ibitigiri biri hejuru cyane. Utabyara abagabo usanga ari gake cyane ukurikije no ku badamu. Ubwo iyo urebye cyane cyane iyo miryango n'abagabo, umugabo azanye umugore agasanga umugore ntabwo abyara cyane, buriya ubona kubyakira bimugoye. None ubona uruhara rw'abo bagabo nyene kugira ngo izo ngo zigende neza rwoba ari uruhe, cyane cyane nk'iyo harimwo ikibazo c'uko n'imiryango ibirimwo cane, uruhara rw'umugabo rwoba uruhe kugira ngo uwo mugore aroranirwe atekane kuri ico kibazo aba afise niba ari we? Buriya umugabo icyambere aba agomba kugira ni umutima ukomeye, akihangana, kuko buriya urubyaro rutangwa n'Uwiteka, nta mwana w'umuntu utanga urubyaro. Ntabwo uwo mudamu nawe nta uruhare aba yabigizemo kugira ngo yo kubyara, kuko ntaba ashaka uwo mwana. Buriya abapapa n'ababyeyi muri rusange usanga baba bakunze abana cyane. Iyo hajemo iyo mbogamizi rero baragorwa cyane kubyakira, kuko ni ibintu biba bigoye kubyakira.
ukabona abandi nyine mwashakiye rimwe bafite abana barakina, kandi buriya umwana atera ubwuzu cyane cyane. gusa nyine umugabo iyo agize umutima ukomeye akihangana usanga babanye mu mahoro. urakoze cyane. Reka tugaruke ku batumire bacu. Ndabwiye ku murongo wa telefone ko tugize amahirwe yo kuronka madame Nkurunziza Justine, akora mu kigo ca Kafob Imwaro, cakira kigafasha abantu bahuye n'amabi afatiye ku gitsina. Kaze neza madame Justine mu kiganiro muri Isanga. Murakoze kwihangana, twumva ko telefone zari zagoranye gato, ariko tubahaye ikaze. Twujya ko tubabaza iki kibazo, ndumva ko mwebwe musanze mugikorera ko cyane. Abakenyezi barabitura iyo baturubitswe, iyo bakubiswe, iyo bagize ibibazo mu ngo zabo, ibibazo bijyanye n'uko kumbura baba bashobora kuba batibaruka. Ibyo murabibona kenshi muri iki gihe, byifashe gute? Murakoze. Kuri iki kigo cya Kafobe kiri mu ntara ya Mwaro, turamaze kuronka abapasoni batwitura batubarira yuko bahohoterwa bijanye n'uko kuntu bataronse ikibondo mu ngo. Abo bantu rero turababona barahari, iby'imbeshere usanga hariho ibintu bigaragara kuri bo byerekana yuko baturubikwa, babayeho nabi kuri ubwo buryo bataronse ikibondo. Ego akenshi none usanga ari abagabo babo bafise ico kibazo, canke nabo bakenyezi nyene boba baza bafise ivyo abaganga baba bababwiye muri make kugira ngo bamenye ikibazo gihagaze hehe. Umupfasoni amaze gushika mu rugo, kenshi mu mico y'abarundi no mu byiyumviro biyumvira baba bibaza bati ushitse mu rugo impaka ucuronka ikibondo buno nyene. Rero umupfasoni yashitse mu rugo akabona ntarose ikibondo, we nyene nyamupfasoni harahaca akangura kugira we nyene nawe nyene ubwiwe ibyiyumviro bibi. Hanyuma giti ibyiyumviro bibi harahaca afata n'imifato itameze neza. Hariho n'abandi rero baza batubarira bati umugabo aratanguye kuza arantuka, afata nabi akantuka, ugasanga ibyo bitutsi bamutuka uwo mupfasoni bitumye umutima wiwe utuntura. Hariho umutuka ngo umuntu yaje kurya gusa, uwundi ukasanga amututse ngo nuwaje kumuhonereza umuryango. Mu bisanzwe bari imigwi kwinshi, hariho abatukwa n'umugabo wiwe, hariho ubutukwa na nyinabukwe, canke ugasanga atutswe n'abandi babanyi. Ni kuvuga muri urwo rugo arimwo arumva yuko atabayeho neza kubera ataronse ico abandi baronka iyo bagiye kubaka urugo. Hanyuma bigaca bimutuma rero afita umutima uhagaze, iyumviro bibi, akagira n'agahinda kenshi. Rero usanga aza kutwitura afite agahinda kenshi ku mutima turamo. Ego nuko usanga bimeze. Ego murakoze cyane. Ego mwari muvuze? Twari twahamagaje ku murongo wa telefone canke ku mbuga zacu ngurukana bumenye. Turizeye ko mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kuronka abakenyezi baza kuza nabo nyene bavuga kumbure intahe zabo ko bavyifashemwo, uko bohanura abandi. Twizere kuza kubaronka mu kanya kari imbere. Hama twongeye turanaganira n'undi mutumire turi kumwe ku murongo wa telefone, madame Merusabe Marie, ari mu muhuza bikorwa mw'ishirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijanye n'amategeko, akaza kuba aza kudufasha ni kuri ivyo vy'amategeko nyene. Yari yatubwiye yuko hariho kumbure imigwi ine bakunze kubona kandi bakunze gufasha yabo bakenyezi. Hariho abatabwa mu rugo, umugabo akomoka akigira, hariho abavyarira hanze, abagabo babo bagasanga bagiye kuvyara hanze barondera abo bana bataronse, hariho abo baturubikwa nk'uko babivuze, hariho abafatwa nabi nk'uko bivuze nyine, akabaho muri urwo rugo nk'udafise agaciro na gato,
tuntugwa tukwa n'ibindi. Reka tugaruke ku cambere Madame Marie, cerekeye gutabwa mu rugo rwawe nk'iyo umugabo ahagurutse akagenda akaguta, cyane cyane nk'iyo yoba yari iwe atanga rasiyo ugasanga aromotse aragiye. Ikintu sherekeye amategeko cyo kumukingira uwo mukenyezi cyo bari nk'ikihe ku bijyanye n'ubutungane, umukenyezi yobyifatamwo gute? Ubwa mbere uwo mukenyezi atawe atangura kugwa mu gahundwe. Ico kibano abayemwo ababona ko ari umuntu atamaze, usibye ko n'imiryango nayo nyine imuremeye, ababanyi abaki, hari aho abanza akaja ngaho ataronse nk'imboneza ngo bamwubahure, akazohava atunturira ngaho, hariho n'abakuraho ukugwara mu mutwe. Iyo aronse rero abamwubahura canke we nyene akarya umutima amenyo, araheza akitura nk'amashirahamwe azi canke akarara nk'imboneza, bagaheza bakamufasha kugira ngo yiture ubutungane. Kenshi n'ivyo uwo mukenyezi yatawe by'ukuri abataco yishoboye. Utuntu twose yatuzeye ku mugabo wiwe, ari ukufungurirwa, kwambara, kuvugwa, byose yabizeye ku mugabo wiwe. Wa mugabo rero urumva ko agiye, wa mugore asigara mu bukene ntangere, akabura n'icyo afungura. Rero iyo aronse abamuremesha, aheza akitura sentare, aheza agasaba ibimutunga, kandi sentare zirabimuha. Yego ingorane baza kugira, baraja muri ayo magorwa yabo, hariho n'abazi ko ari uko byategereza kugenda, nyine ntagire izo nguvu zo kugenda kubiyagira umuntu canke ngo yitore sentare. Ariko uhavuye yaratawe, araheza akitura sentare nayo iraheza ikamuha, igacira uwo mugabo yamutaye, kumuha ibimutunga. Kuri ico nyene itegeko kumbure nko bariko baratwumviriza, iryo tegeko ryoba ryitwa ngo iki, kugira ngo nawe nyene ashobore kumenya avuga ati ingende ndondere aha n'aha mvuge nti gutya na gutya nibi nkeneye gusaba mu butungane, kuko akenshi mu bisanzwe mu gitabo kigenga ingo n'abantu baravuga ko abubatse bategereza gufashanya. Iyo hari umwe adashoboye kwibeshaho, ko uwundi amugaburira akamuha ibimutunga. Nivyo rero baheza bakisunga, iyo yituye sentare baheza bakaraba ibibereye, bagaheza bakaraba uwo mugabo ibyo afise, nibyo baheza bagakuramo igiheza kigatunga uwo mugore yatawe. Ego kuko hariho ubumuta nabo batagwara, ariho ubumuta akamutana basi n'ibintu, hariho n'ubumuta akazoza araza no gusoroma ibyo kuri urwo rugo uwo mugore ariko yarima, hakaza kwimbura uyundi, uburyo atagira n'ikintu na kimwe kimubeshaho. Rero muri ico gihe uwo mugore aheza kwitura sentare, iraheza ikisunga ingingo ziri muri ico gitabo kigenwa n'abantu bivuga ko mu bubakanye bategerezwa gufashanya, akamwaka uwo adafite ico yiha uwundi akamugaburira. Ego radiyo rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko muvyumvise tuko turaganira ku kibazo c'abakenyezi bagira ibibazo mu ngo zabo iyo badashoboye kuronka ikibondo, ugasanga urugo rwabo ruriko rasenyuka, bariko bafatwa nabi, baraturubitswe, barakubiswe, barangajwe n'ibindi vyinshi. Ego reka tubandanye no ku murongo wa telefone abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Samuel Nizigiyimana, amahoro neza Samuel? Uraho urakomeye? Nakomeye ndashima Imana, ndi Burundi Ingozi. Ikibazo canke icyumviro? Icyumviro cyane n'ikibazo ndiko ndabaza kwibintu bijanye n'ubugumba. Hari igihe ushobora kuba wewe uri umugabo wakiriye umusore, ukaba warashoboye nko kubyara umwana mu gahinga, ariko washaka nk'umugore w'impeta ujya mubana mu nzu mukagira mariage, ariko ugasanga muri icyo gihe ntimushoboye kubyara umwana igihe kikarenga imyaka 5 cyangwa 10. Muri icyo gihe je nibaza ko umugore aba afise ubugumba. Sinibaza rero ko amategeko yoba yemerera umugabo muri icyo gihe ko umugabo ashobora kuba yosaba divorce hanyuma agashaka uyundi mugore bakabana kugira ngo abyare, kuko n'umuntu abyaye bari inyungu z'umuryango, abo usanga imiryango yaho ari abantu bakeya
bagateka inzana umugore n'umwana aba yasigaye ari imfubyi rimwe ateka inzana umugore ndabe ko umuryango urapfukagwira sinzi rero icyo amategeko ategekanya cyangwa bivuga ko n'ikibazo nari mfise nico kandi ikindi nacyo mfise ikindi kibazo kigira kabiri ni icy'uko umugore ushobora kumuzana agasama yamara gusama igihe afise nk'inda ikiri ntoya akongera akajya mu maregre ajya muri regre yasubira kwipimisha akambwira ko afise n'ubundi afise imbanyi yasubirayo ubwo nko bwa gatatu agiye kwipimisha bakamuha nk'imiti bakamuha imiti ariko yambaye igihe yovukiye ntibone ariko asubira nko kwa muganga nk'ubugira kane ugasanga bamubwiye ko ashobora kujya guca muri ekogarafe atayo babona sinzi rero ko nobaza ko bivuye kuri kanseri cyangwa ko ari ubugumba sinzi nicyo kibazo nagomba mbaze muri make murakoze. Ego naho tudafise abaganga turi kumwe ariko kumbure baraza kuraba mu buryo bocishura bivanye n'ingene bakorana nabo bakenyezi. Ariko Samuel ngerageje kumva ikibazo cawe ca mbere kugira bakiwishire neza, ubajije uti niba umugabo afise uburenganzira bwo gusaba divorce bizwi neza ko yari yaravyaye hanze hama kubakana n'umugore mu buryo buciye mu mategeko mugabo uwo mugore ntiyibaruke, ubajije uti niba afise ubwo burenganzira bwo gusaba divorce. Murakoze cyane Samuel. Reka duhindukire Madame Marie Emerusabe, wumva gute ikibazo ca Samuel? Nashaka mbere Samuel ko ubugumba bitari mu bituma umuntu asaba divorce. Mu bisanzwe amategeko arategekanya ibituma haba divorce. Hajya mu bisanzwe ukutabyara ntari umuntu yabivuze ikibondo saba abantu babiri baciye n'Imana igitanga. Hanyuma kandi intumbero ya mbere mu bisanzwe imbere y'amategeko, intumbero ya mbere y'ukubakana kubyara, hariho abubakana bagafata ingo ko batazobyara. Nicyo gituma amategeko yacu ategekanya ko umuntu asaba, yavuze umugabo ashobora gusaba uburenganzira bwo kwahukana kubera ko umugore wiwe atabyaye. Icyo amategeko y'iwacu ntacemera. Andiko mvuga kuri kote y'amategeko. Yigeze kuvuga ngo arashobora kuba ngo yaravyaye ari umusore hanyuma ngo uwo wundi bakabana ntavyara. Ibyo nibaza ko baca baheza bakegera abaganga, rero nta by'ikiganga byinshi nzi, ariko birashika ko n'uwo mugore nyene uwo nyene batavyaranye nawe we hamwe yohura n'uwundi ashobora kubyara. Ibyo byama byabaye. Rero arashobora kuba hariho utuntu mwebwe babiri bitahuye bitakunze, mugabo umwe agiye ku urundi ruhande ubundi akaja ku rundi ruhande ugasanga baravyaye. Sindi umuganga cyane mugabo ndamaze kuvyumva. Rero ndashaka ndamumenyeshe ko amategeko y'iwacu ntiyemera ko umugabo asaba divorce ngo yatwaye umugore atavyara. Murakoze cyane. Ego. Reka duhe ijambo kandi na Bigirimana Didier. Bigirimana Didier ku murongo wa telefone turi kumwe. Ego turi kumwe. Amahoro. Amahoro. Duga ku ijambo. Ego je kuri ico kijanye n'ubugumba nagomba guterera icyiyumviro. Icyiyumviro cyane nagomba guterera ni iki, ni uko iyo umugore yashyize umugore ugasanga ntavyara, bamwe iyo umugore yo mu rugo hagati y'umugore n'umugabo ntashobora kuronka umwana, ko umugore atoca aturubikwa cyangwa ngo afatwe nabi ngo ni uko bafite umuhondo, kuko aho kenshi bishika ugasanga umugore abazunguka umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, 5, ugasanga mu nyuma muga barihanganye barahabye bararonsa ikibondo, kuko maze kubibona ku bantu benshi mu kibazo kuko iyo umugabo aciye aduka guturuka umugore amukubita ari naho usanga ingaruka, hari igihe usanga intandaro ari umugabo ari batavyara. Icyo nicyo kintu cyane nagomba gutanga kugira ngo abantu turika abagore ngo ni uko batavyara ko bihagarika, kuko hari ingorane ziri ku mugabo zitari ku mugore. Ego cyane Didier, urakoze. Ego hari abagabo n'ibyo koko bavyikura kugira ngo
ico kibazo ntikibabeko, ntibacagirizwe ko ari bo kibazo, ariko nivyo hariho abagabo benshi usanga ari bo ikibazo gihagaze ko atari abakenyezi. Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka ngaruke ku batumire bacu, ngaruke kuri madame Nkurunziza Christine kuri ico kibazo nyene twumvise cyo gutabwa iyo habaye ikibazo cyo kutaronka ikibonda. Muri Kafobe impanuro muba mubaha ni nk'izihe? Kumbure harimwo nuko bashobora kuja mu butungane n'ibindi, izindi mpanuro mubaha iyo babituye ni nk'izihe? Murakoze. Iyo umupfasoni kaje kutwitura muri Kafobe batubarira ko afise ikibazo kijanye n'uko atarondotse mu rugo, hanyuma akaba ariko araturubikwa, icya mbere na mbere dukora no kumwumviriza, tukamwumviriza, hanyuma tugaca hirya no hino urantunga gato kugira ngo wowe ariko uramwumviriza ko rondera ukuntu muba nk'abagenzi, ukagerageza ko agerageza kukugurukira, hanyuma rero muheza mu gace hirya no hino ibibazo ariko arakubarira, ukumva umuzi wabyo, bibaye ngombwa ugaheza ugahana n'umwanya wo kugira ngo uhe ubutumire umugabo wiwe, kugira umugabo wiwe nawe azoze ico kibazo kijanye n'ubugumba mukiyagire hamwe muri kumwe n'umugabo. Ico twokwita yuko tumugirira ico tubagirira casting do group, casting familiar. Twese rero tukabumviririza hamwe ari babiri. Mugabo imbere yo kumviriza hamwe ari babiri, uba watanguye kumviriza uwo mupfasoni neza na neza ikibazo nyamukuru afise muri urwo rugo, uwumugoye cyane kuruta uwundi. Niyo aba ari uwo mugabo, uraheza ukaja kuri kote y'umugabo nawe, ugaheza ukamusubiriramwo ibijanye na dandagano bigera kugirana, yuko kuja mu rugo, kubaka urugo bidahagaze gusa kwibyara, ahubwo ari urukundo, hanyuma bagafashanya, hanyuma ibyara naryo Imana igahezagira. Ni kuvuga urabibutsa ivyo bintu bijanye no kubana, ukabigarukako, ukongera ukabahanura mu bijanye n'uko mu rugo ubutabyara atari umugore gusa, ahubwo bishoboka yuko n'umugabo bishobora kuba ari we byashikiye ugasanga aragwaye. Hariho haho duca tubaha impanuro zijanye n'uko batokwihebura, ahubwo boja kuraba abaganga kugira umuganga abarabire ahari ikibazo. Imana iraheza ikabaha iminsi igiye irahaca, haraho aca mu myaka 5 nk'uko mugenzi wanje yabivuze, ugasanga Imana rero irafashije bagiye ku muganga. Tubwira ko rero umva tubaremesha mu bintu byo kubafasha tubaha, mu bufasha tubaha. Ikindi duhora tubagirira, kubera wabahamagaye ku biro mukaganira n'iyo couple, haragera igihe ugasanga barakugiriye confiance, murabaye abizigirwa bizigirana, ku buryo umugabo ashobora nawe kukugira umwizigirwa, akakugurukira, akakubarira ingorane nyamukuru afise. Urashobora gusanga ahubwo uwo mugabo afise ingorane y'uko aremezwa n'abandi, n'umugore nyene akakubarira ahubwo ingorane nyamukuru nawe nyene afise, hanyuma ugahera ngaho muganira ubaremesha. Bibaye na ngombwa mukagira n'iyindi seanse yo yuko muzoza murahanahana ivyiyumviro ngene mwotorera umuti ikibazo kiri hagati y'urwo rugo, ari kiri hanze y'uwo muryango, ngene bokigwaniriza hamwe bo bagakomeza urukundo. Ugerageza kubaganiriza, mukaganira ubumvisha ko urukundo ari rwo rukuru, hanyuma Imana nayo izobitanga mu nyuma ivyerekeye ivyara. Rero amaseanse menshi murayagira ku biro, ari nka 2 nka 3, kubera mwamaze kumenyerana. Haragera n'igihe ukabagirira ikintu twokwita kuja kubasanga muhira, kugira ngo mugire n'ubucuti. Hariho n'ubucuti buca buziramwo, ukabandanya uri umwizigirwa kuri bo. Uragira ibintu byo kuja kubasanga no muhira, mukabandanya muganira.
yego iyo ubonye naho nyamupfasoni stress yabandanije hari aho usanga stress kagumaho stress kakata karagaruka hariho uburyo bwo kugerageza nk'umuhinga bizi kafobe yafishwe ukuntu yatunaguriye ubwenge bongereza ku bumenyi batunaguriye ubumenyi bongereza ku byo tuba twari tuzi usanga uramubariye ngene yogerageza gusohoka iyo stress arimo ukoresheje ubumenyi woba waruzi urahita ukabifasha rero uwo mupfasoni yakwituye nibwo buryo bwinshi nibwo buryo dukoresha rero mu gufasha umuntu yatwituye yagize icyo kibazo. Ego muraza kutubwira kandi no mu zindi ntara aho muri neza na neza batwumva bashoboye kubitura kuko turumva ko kafobe iri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi abakenyezi babumva bashobore kubitura kumbure mwo bafasha ku bitari bike. Mpindukirire kandi mpijambo abari ku murongo wa telefone abanywanyi Alexi kaze neza. Aramuze. Mahoro neza. Ego je ahanini ni nko kunegura. Mu gihe hoba hari abantu bahohotera abakenyezi muri ubwo buryo nabifataho kutamenya. Ikindi nacyo ndibaza ko kenshi nk'uko mwabivuze ubu muhera kandi ikiganiro yabivuze biva kuko umugabo aba aremewe n'abandi. Abandi bagenzi biwe. Rero bagenzi biwe rero reka afata umwanya muri iki gihe mpanura abantu boba bakigendera muri iyo mico. Ubwa mbere nk'uko yabivuze urukundo ruza imbere hanyuma gutahurana kuko budasa umuntu abyikorera. Ego urukundo ruza imbere no gutahurana. Alex urakoze cyane rwose. Nizere ko abagabo batari bake bahora bakora nk'ibyo uvuze byo gutura ibikomokenyezi n'ibindi byinshi bo kwikubita gashi nk'uko bahanuwe. Urakoze cyane. Ego reka ngaruke ku mutumire wacu adufashe ku vyerekeye amategeko impanuro twazumvise nyinshi Madame Marie ku bijanye n'ivyo umushobora kuba mubahanura kugira ngo mufashe mu bijanye n'amategeko. Hariho ukugira adoption mu Kirundi kurera abana b'abandi. Vyo bari muri bimwe mu byo ishirahamwe ryanyu rishobora gufasha mu bijanye n'ubutungane kugira ngo kumbure ibe inyishu yo kugira ngo baronke urwo ruvyaro ivyo bibondo bipfuza ariko bidaciye muko abari bo baba babavyaye. Vyo bari bimwe mu vyo muba mubahanura. Utwituye bivanye n'ico wewe nyene atubwira ko yifuza kuko navuze ko hariho ababanye badaturubika hariho abaheze bakaza bakadusaba impanuro bakatubwira ati mpora numva bavuga ngo umuntu arashobora kugira umwana w'umurerano w'umutungano ati mwompe umuco. Yego kuri ibyo nyine uvuze bya adoption turaheza tukamubwira ico adoption uko amategeko abitegekanya. Byaba ngombwa baba babyumva kumwe n'uwo bubakanye bakazanana nabo nyine tukababwira bagaheza bakavuga bati reka rero turagiye guheza tuvyiyumvire turaba ko tweza tukarondera umwana. Iyo baje muri ubwo buryo kudusaba impanuro turazibaha kuko amategeko arabivuga neza uko bitegerezwa kugenda. Ego uburyo ni bwinshi cyane bwo kugira ngo abantu bashobore kuronka ico bifuza citwa umwana ugwaruka kugira ngo bashobore kurera nivyo koko. None uko kubafasha mwishirahamwe ryanyu kandi mu mpera z'ikiganiro mu kanya kari imbere muraza kutubwira ingene bashobora kubitura mwishirahamwe ryanyu. Amafaranga asabwa ni nkangahe kugira ngo babiture mu izo mpanuro nyene muvuze? Amafaranga ego oya twebwe mu bisanzwe turafise ibigo turafise de centre de coute nizo za kafobe twebwe tuba dufiseyo umujuriste nawe atatanga impanuro ku bijanye n'ivy'amategeko. Mu ntara rero hariho ibyo turi kumwe na kafobe bobo bagaheza bakaba bafise umupsikologe natwe tukaba dufise umujuriste aheza agaca ababwira ivy'amategeko uko abivuga aho hose nta mahera ngo duheza ngo tubace. No mu gisagara ca Bujumbura nyene ku cicaro gikuru c'ishirahamwe turafise clinique musique
aho dutanga impanuro, aho duheza tukabafasha, ari n'abasaba kuza muri sena, nta mahera duheza ngo dutange. Umuntu wese aje kudusaba impanuro, hariho abantu bari aho kugira ngo bakore ico nyene, nta mahera duheza ngo dutangishe. Wakoze cyane kuba twumva inyishu, murumva ko zihari, inyishu zirahari kugira ngo ingo zanyu zigende neza, nubwo haba hari ico kibazo cyo kutaronka abana. Abatumire twabatumire uno munsi Madame Emerusabe Marie na Madame Nkurunziza Justine, murumva ko banakorana mu buryo bwo gufasha kuri iki kibazo. Ni ukuvuga rero abituye ikigo Kafob barashobora kuharonkeramwo ababahanura mu buryo bw'impanuro psychologique, impanuro zerekeye ingo zabo n'imiryango yabo, harimo n'impanuro z'amategeko kugira ngo neza na neza barabe option bafise, barabe ico bashobora gukora kugira ngo izo njyane ziba zivemo. Hama namwe Madame Justine muri Kafobe nk'uko abivuze muratanga ubwo bufasha bwo guhanura. Muri Kafobe naho nyene barashaka kuza ku buntu bakaronka izo mpanuro, ubwo bufasha wasiguye ku buntu cyane cyane. Allô, Madame Justine? Oui. Ego, muri Kafobe, ikigo Kafobe, abaza babitura murabafasha ku buntu kugira ngo twumve neza kubaza kubitura yuko ataburyo babakenera kugira ngo baze kuronka ubwo bufasha. Ego, murakoze. Nk'uko iryo shirahamwe ry'abakenyezi banonosoye iby'amategeko, dukorana ibikorwa bijyanye no gufasha abantu bahuye n'amabi afatiye ku gitsina ku buntu, nta mahera dutangisha. Umuntu wese aje akatwitura akatubarira ikibazo afise, turakimufasha atana mahera namwe dusabye. Yego, nta mahera twaka ku buntu. Yego, ni ukuvuga nta mpamvu yo gutuntura kugira ngo wicare mu rugo atabufasha wibaza ko waronse, haba ari mu muryango wawe, mu muryango wa mwana, hariho amashirahamwe ahari kubafasha. Reka mbanze nakire uwundi muntu wanyu w'ijwi rya Amerika, mandagaruka mudufashe muduhe aho bashobora kubasanga, haba ari ku manimero ya telefone canke ku bigo muherereyemwo. Emmanuel Nibona, uraho neza? Yego, ndaha neza, ndakomeye, ndaha mu gisagara ca Bujumbura. Yego. Ikiganiro nagitegereje ku bijyanye n'abagabo bagihotera abafasha babo bahora ko batabyara, nubwo bishyuye iyo kayi ishobora gushika nyene ku bagabo batabyara ubwabo. Ahanini icyo sindabitahura navyo, igituma umugabo yofata uwo bakanye ko atari we abyara, kuko nawe yomuhohotera gute? Icyo kibazo kiri mu muryango ntikiba kitoreye, siyo muri make ushobora gutuma icyo kibazo kihava. Ahubwo bokomeza mu rukundo rwabo batarabatarana abana, bokwiganya ukuri. Umukobwa mu gihe yoshika akaba afise mu bimenyetso bituma atabyara, nko kudamuta inyanka, akabara ibimenyetso hakiri kare. Kandi n'abakobwa nabo nyene ntikoreka kubakebura b'iki gihe baragoye, hari abasanzwe bakura banywa vya binini kugira bakure muri iki gihe canke ziriya, bigatuma bibatera ubugumba. Ico navyo bokwirinda. Guhotera rero mwubakanye kubera ico kibazo na ntaryo kidaca gituma iyo ngorane hava mu muryango, ico ifatiro, ahubwo bokwicara vyarashitse bigashika, byaramaze gushika bakayaga bakaraba ingene babaho muri ubwo buryo, nta kundi. Ivyo ni ibintu bitangwa n'Imana, umuntu umwe abirondera. Ubwo urakoze cyane Emmanuel, no gukebura abo bigeme nk'uko bivuze, nta wari waseruye ico kibazo c'uko kumbure imiti imwe ishobora kuba itera ubwo bugumba ku bigeme batarubaka. Urabavuniye akagohe, kumbure bashobora kwitura abaganga babo bakamenya neza na neza imiti bafatiye ariyo kugira ngo ntibazobagire ingaruka mbi nibamara gutangura kubaka. Urakoze cyane Emmanuel. Ego, hama tugaruke kuri bya bintu bine, babakenyezi bane twumvise baba bari muri izo ngo babayemwo mu buzima butari bwiza na gato. Tugaruke ku cerekeye kuvyara hanze ku bagabo baba bashaka umwana babona yuko batariko baramuronka mu rugo barimwo. Madame Marie, nta ko twaba turiko turavuga ko twifuza yuko abakenyezi bagenda baritwarira abagabo babo hirya no hino, ariko ku vy'amategeko,
kuvyara hanze iyo umugabo wawe yabikoze hari ico amategeko ategekanya umukenyezi ashobora kwitwara kugira ngo avuge ati jewe ico ntaco nemeye ntavyo nari nemeraniye nawe ncubakana nawe kirantuntuje kirambabaje mu butungane ivyonye yoza avuga ngo iki? Mu bisanzwe amategeko y'u Burundi arahana kurenga ibigo. Umugabo rero iyo agiye kubyara hanze aba yarenze ibigo. Ariko rero abakenyezi b'abarundikazi benshi hariho abahitamwo bati ko atariko aranturubika, ko mbona ataco mbuze nshobora no kwibeshaho, reka ngume ngaho. Yego hariho abakenyezi abagabo bagenda bakabyara bakazana, wa mugore akaguma ngaho akabyara hanze. Hariho nabo aba sinzi ko aba yamusabye uruhushya, sinzi ko nokivuga. Hariho uweza nubwo ari bake, hariho uwo baheza bakabyumvikana ngo akagenda akamubwira ati rego genda ubyare. Ubu rero abona ati nagenda abyare jewe ngume ngaha, kuko hariho n'imigendo wanashaka yacu yuko umukenyezi atagiye ibyo atorana iwabo. Ahandi ko mvuga cyane cyane uba afite icyo yiha nk'agashahara avuga ati nzokubitunga. Hariho umugabo nka wa mugore w'umwirimije avuga ati nzega nzosubira iwacu, nzosubira hehe ko n'iwacu ntagira aho ntorana, icyo ntorana icyo nzoheza ngo nitirirwe. Uwo rero avuga ati reka nguze muri uru rugo nabyara mu kazima atariko arankubita, kazima mbona nshoboye kubaho. Hariho uwo mugwi w'abagore baheza bakabikenyera ko bakaguma ngaho. Hariho n'uwundi iruhande y'uko yagiye kubyara hanze atanguye gufatwa nabi agakubitwa cyangwa akabona ahantu higa atanguye kubura, aheza agahitamo kwitura sentare. Aheza uwo mukenyezi wene agahitamwo kwitura sentare. Hariho abahitamo guca bo nyene basaba ko bavana kubera umugabo yagiye kubyara hanze. Nakico mu bituma bisanzwe mu bituma abantu bahukana icyo kirimo kurenga ibigo. Rero numva muri iyo mizana n'ingene uwo mugore habaye mugabo by'ukuri byagaragaye amategeko arahana uwo mugabo uwo muntu yagiye kurenga ibigo yubatse. Rero iyo uwo mukenyezi agiye gusaba wenyine ati jewe kubera ibi n'ibi bakerekana ibyemezo, baraheza bakabahukanisha ku makosa y'uwo yagiye kubyara hanze. Aho ni muri rya tegeko nyine mwatubwiye gerekeye abubakanye ibyo bakwiye guhana. N'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi kirahana ukurenga ibigo. Igitabo mpanabyaha cyacu kirahana umuntu yarenze ibigo. Iyo rero iryo kosa ryamwagiriye kiba cyamaze kuba icyaha, umugore arashobora kugifatira ko akagenda gusaba ko baheza bakahukana. Ego twavuze cyane ku bijyanye no gukubitwa mu rugo, kuko hariho guturubikwa, hariho kubwirwa nabi no gutukwa n'ibindi, ariko hagiyemwo ibyo gukubitwa navyo nyene ndumva ko igitabo mpanavyaha kica gikora. Madame Justine, muri Kafobe abaturubitswe bagakubitwa barabitura akenshi, ivyo mwoba mubafashamwo baje mu bigo vyanyu abariko barabumva bipfuza kubitura bakubiswe, mubafasha gute? Ndiko abantu batwituye baciye bakubitwa mu ngo, turaheza tukabafasha, turatangura tubakiye tukaganira nabo tukanabona ingene basindikarijwe ubuzima. Muri uwo mwanya turafitaniye amasezerano n'amavuriro asanzwe akorera mu ntara ya Mwaro. Ni ukuvuga turafitaniye amasezerano na Hopitale Fota, turafitaniye amasezerano na Hopitale Kirumbu, aho ni mu ntara ya Mwaro. Tuja gutse no mu zindi ntara hariho ahandi dufitaniye amasezerano, ninaronka umwanya wo gusigura izindi ntara Kafobe ikoreramwo ndaheza ndahababwire naho nyine. Mugabo tugarutse muri Mwaro, iyo umuntu atwituye tukabona yakubiswe, turaheza tugaca tugira icyo twokwita kumworiyanta, kumurefera. Tugaheza tukamurefera kuri ibyo bitaro dufitaniye amasezerano, bagaheza bakamuvura, bakaheza bakamubwirira ibyangombwa byose babona bikenewe, naho yoba ari ikenewe
operasiyo chirurgicale nyine bikenewe yuko bikenewe ko bamuvura babanje kumusona cyangwa kumugirira utundi tuntu barahita bakabikora byose inyuma y'uko yavuwe yakize hopitali iraheza igatanga fagitire kafobe igaheza igaca iriha iyo fagitire arasendimwa ni ukuvuga abantu bose byashitse bakasindikarizwa ubuzima bibabaza umubiri bagaheza bakaja kuri iryo vuriro kandi amasezerano bakabavura bica byongera ko yamaze gutora imigende kubera atoheza ngo aje kuburana agifise intege nke agifise ububabare bw'umubiri hari n'aho atarashobora no gushikira sentare muri uwo mwanya turaheza tukamuronderera tukamuha umwanya w'uko abanza agakira mu mwanya ukurikira agaheza tukamurungika rero kuri iryo shirahamwe dukora tubangikanije tubangabanganye byitwa FGD kugira nabo bashobore gukora ikindi gikorwa coba kigira kijandanye kijanye no kugira ngo uwo muntu yamusindikarije ubuzima ashobore gukurikiranwa n'ubutungane kuko ntiyarategerezwa gukubitwa mu rugo arimo niho haho rero AFGD nayo ica yakira igikorwa cyo kumufasha mu butungane ni ukuvuga icyo kafobe aho igejeje limite ica ihereza AFGD nayo ngo yakire afashe mu bijanye n'ubutungane hariho abafasha rero mu bijanye no mu gipolisi cyangwa bakafasha mu bijanye no mu masentare nuko niko duca dukoramo. Murakoze cyane twizere ko abakenyezi bakeneye kubitura bashobora kubitura muri ubwo buryo naho nyene yuko mubafasha kandi ari ku buntu. Ni naba ntihenze turaza kugaruka mu kanya hariho n'uburyo bwa telefone mwategekanyije kugira ngo abantu babahamagare iyo basinzikarijwe ubuzima badashobora kumbure no kubashikira ngo baze ngo mubafashe navyo nyene niyo nimero uyishize hafi ukaza kwiduha mu kanya kari imbere byo bavyiza cyane. Reka mbanze mpe akandi kanya abari ku murongo wa telefone. Sokoza turi kumwe, uraho neza Sokoza, kaze. Allo Sokoza turi kumwe? Sokoza ndagira kakumbura agatelefone kamugoye. Reka kumbure tugaruke ku batumire baduhe izo nimero n'ubwo buryo bashobora kubashikira kugira ngo mubafashe. Sokoza ni byakunda turamwakira ku murongo wa telefone. Madame Justine mugiriye ko izo nimero za telefone bashaka kubitura ko nizihe muri make hama utubwire na hehe neza na neza mu gihugu hagati aho abantu babitura habari hehe? Ego kafobe mu bintu bijanye n'amabi afatiye ku gitsina muri uyu mugambi dukorana na Association des Femmes Juristes du Burundi turakorera no mu yindi ntara ya Muramvya. Aho naho dukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hari hanyuma hagaca haba n'ikindi kigo kindi kiri mu Bukeye. Muri ico kigo hariyo umusipologe ikigo ca Bukeye no mu kigo ca Muramvya nyene umusipologe. Haca mu kigo cyose haba hari umusipologe n'umujuriste n'umuavoka. Hanyuma tuje mu ntara ya Mwaro naho hari iki kigo nyene kiri kuri centre Mwaro mugabo precisement muri commune Kayokwe. Hariho rero n'ikindi kigo kiri muri commune ya Ndava. No kuvuga muri Mwaro hari ibigo bibiri, Muramvya bindi bigo bibiri. Tugaca tuja mu yindi ntara igira gatatu, intara ya Bururi. Aho naho nyene hari ibigo bindi bibiri. Ikigo kimwe kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Ikindi kigo kiri muri commune ya Matana. Kuvuga turafite rero ivyo bigo bitandatu bikora uwo mugambi ujanye no guharanira agateka k'abapfasoni no kugarukira agateka abahungabanirijwe agateka k'abapfasoni. Aho hose tubwiye muri izo ntara zitatu dukoreramo tukaheza tukagira prise en charge zose zikwiye, prise en charge sociale na prise en charge juridique et judiciaire turi kumwe na AFGD. Aho hose mutubwiye abantu bagenda barangisha ikigo citwa Kafobe.
bagenda babimenya. Mu kubimenya kwabyo turafise aho duca mu kugira abantu bo mu gihugu hagati muri iyo ntara dusanzwe dukoreramwo bashobore kubimenya. Kafobe irafise aba animatere dufise muri kominote. Abo ba animatere ikomine yose ifise aba animatere babiri. Bagaheza rero bakagirisha ibiganiro bimenyesha ibikorwa biriko birakora ikorera ku kigo, bakongera bakamenyesha n'ibikorwa AFJB iriko irakorera ku kigo. Muri iyo ntumbero rero abantu bo mu mitumba baraheza bakamenya icyo Kafobe ikora n'icyo AFJB ikora, bakaza bararungika abantu babonye bahuye n'ayo mabi kugira bashobore kuza kwitura abashobora kubunganira, kubafasha, kubatekaniriza imitima cyangwa kubafasha ubutungane. Murakoze cyane. Reka nakira ubundi ku murongo wa telefone Claude Hakizimana. Uraho neza Claude? Amahoro. Amahoro cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro? Hari akaruru aho uri ariko vuba vuba urashobora kubaza ikibazo cyangwa ugashikiriza icyumviro. Urafite ikibazo cyangwa icyumviro? Hari icyumviro kuko abantu benshi iyo usanga babanye ari hagati yabo ari babiri bakabura umwana cyangwa ikibondo ugaca usanga ko batanakora ikomo, umwe ngo ni jewe uwundi ngo ni jewe uwundi ngo nuriya, hagaca habara rero ukuntu bashobora kubyifatamo oro solution kwari kuja kwa muganga. Muri ico gihe abantu benshi barabura ico bafata n'ico bareka. Nibaza ko hafi yaho baba bakeneye impanuro n'abaganga baba hafi cyangwa babaremesha kiyago, asanga nibo bubaha inzira nyakuri. Ego cyane urakoze Claude, impanuro nziza. Ati ni kuja kwa muganga kugira ngo mumenye neza ikibazo uko cifashe, hamwe n'impanuro zari zatanzwe na Emmanuel nawe nyene yari yatanze impanuro avuga ati ni gushira urukundo imbere. Urakoze cyane. Mpindukire kuri Madame Merusabe Marie, abajuriste abajejwe ivy'amategeko abo baronka gute kumbure uwo mukenyezi atifuza kuza kwitura ikigo Kafobe ariko akavuga ati jewe ndafise ikibazo nkeneye kwitura ubutungane, aho bigeze bo baronka gute neza? Twebwe nk'uko Justine muri Kafobe yabivuze, hariho intara zitatu duhuriyemwo, Mwaro, Muramvya na Bururi, byamaze kubivuga. Twebwe duca twongera ko mu gisagara ca Bujumbura turafise un centre d'écoute dutangiramo impanuro ku bijanye n'ivy'amategeko, ekuwe wese atwitura avuga ko afite ingorane mu bijanye n'ivy'amategeko. Rero ico kigo kiri muri Rohero ya mbere kuri Avenue Bubanza inimero 5. Telefone yacu 22 24 37 33. Aha nububa ashaka impanuro ashobora gutelefona ngaha agaheza akavuga ati jewe mfise ikibazo n'iki mubona no kwitura hehe. Hari aho dusanga ari mu zindi ntara dukoreramo, kuko iruhande y'izi ntara zitatu tumaze kuvuga, Mwaro, Muramvya, Bururi na Bujumbura Meri, turakorera no mu ntara ya Muyinga, naho nyene turafiseyo un centre de cours. Aho tuba dufiseyo umujuriste en permanence, naho nyene ajejwe ico cyo kwakira abakenyezi bahuye n'amaboko atiye ku gitsina n'abandi bose bantaboneka babyifuza bakeneye impanuro ku bijanye n'amategeko. Rero muri ico gihe araheza bakabakira abo bashoboye guherekeza ku nzego zijejwe gufata ingingo, kuko araho bisaba ko tugenda ubwo nyene kuraba abajejwe intwaro kugira ngo bagire ico bakoze kuri uwo muntu. Uwo mujuriste atagenda akabikora, aho bisaba ko tuca twitura ubutungane. Abariho abavoka bajejwe gufasha abo bantu bashaka kwitura ubutungane. Bashaka no gutanga umuco kuri ivyo bigo bavuze usibye ko atamahera bisaba, ahubwo iyo ari ntaho nikora rwose turaheza tukamufasha mu byo kuronka agatike kamushikana iyo azoja kwitaba sentare. Urakoze cyane rwose kuba wongeye ku ico kintu. Akanya katubanye gake cyane, ariko
turabashimiye cyane rwose madame Emerusabe Marie na Nkurunziza Justine kubona mwaje kuduha umuco kuco abakenyezi bashobora gukora iyo bahuye n'ibibazo mu rugo rwabo kubera ukutibaruka. Ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe nawe kandi tanga ishaka hani naho turangirije ikiganiro muri Isanga c'uyu munsi. Murakoze cyane mwese.